ubu ndiko ndivugira amazina umukuru w'igihugu cyacu General Major Evariste Ndayishimiye, ndamuvugira amazina y'inka hari bitaho na bitamo, yaramanukanye igitega gitega amaboko maze ababyeyi bagaheka, aranze Imana fana maze ndafona amajambo, abakozi ba leta bambonye maze barantangarira, batangura kubazanya ati mbega ujya mukenyezi yivuga amazina nuwahehe yemwe, ntibanyita Nsoimana Daforoza, mvuka ku mutumba w'itura muri zone Tura, komine Butihinda, nkabira ntimungabanye ba nyakubahwa, amazi yazindutse atemba ageze kure, reka rero tubacire ku mayange, umugwi w'intambo haranira amahoro wa zone Tura. Nico nabasavye Abarundi twese tubone inzira imwe irora mu mbona kazoza, tugatatana tuzoshika dutevye. Hanyuma nagenda bakengurukire cyane Abarundi mwese imigambwe yose, kuko twabonye kumwe ubu turi mu nzira imwe, ubu ntidutatanye. Yemwe nitwananirwa iterambere muri iyi myaka 5, nitwananirwa tuzeruce tuva ko turi baruhebwa kabisa. Turi mu nzira imwe twese, ndabakengurukire cyane uwo mutima wonyene. Birerekana ko hariho umumarayika ariko aratuzungurukamwo atwosha tubwira ati umviriza rero basha tumvikana, baza muje hejuru mwubaka igihugu, hanyuma ni mwaheza kubaka murashaka muryane. Cyo gituma icivugo n'abandiko ndababwira nti turi kumwe twese, turi kumwe twese, turi kumwe twese, niho honyene dushobora kuva muri ico kinogo. Kandi ntagira uvuga ngo ntacamaze. Hariho inyenga yahahora hagati y'abarongozi n'abene gihugu, hari amacakubiri ku buryo indongozi kugira mwicare hamwe. Ubu turiko turagarukana ubumwe hagati y'indongozi n'abarongowe. Mu minsi yahera bariya bicaye muri tribune ntibitwa bene gihugu. Iterambere ryose riva ku bumwe, ntimuze murondera ahandi. Ikigira kabiri, iterambere riva ku bikorwa by'umwe wese, atanumwe avuyemo, twese tugateraniriza hamwe. Hanyuma rero kugira utera imbere hari ibintu bibiri muteza kwitwaza nk'ibigwanisho. N'umutima wemera ko mushobora kuva mu bukene. Ahamwe muremera ko mushobora kuva mu bukene, muravyemera nuko mwaramaze guhonja dahere ko kuvayo ko vyoroshe. Ufise umutima wemera ko ushobora kuva mu bukene, ikigira kabiri no kugira umutima wihangana, kuko urugendo ruraruhisha, urugendo rw'iterambere ruraruhisha, rurimwe ibigeragezo vyinshi. Nico gituma rero mwokwama mufise umutima wo kwihangana, mwokwama mufise umutima wo kwemera ko iterambere rishoboka. Ndabasabe ibikorwa, ndabasabe yuko umwene gihugu wese yogira ikintu akoze gishobora gutuma agwiza umwimbu iwe, guhera mu muryango. Umwe wese rero yimbuye bica bigenda neza, twese dushize hamwe bizoca bitera imbere. Ikindi no basaba n'umutima wo gukunda igihugu. Nababwiye ko igihugu kidashobora gutera imbere abene gihugu badakora ngo bataje amakori n'amatagisi. Igihugu nigishobora gutera imbere ubu butare tutabusoromye ngo tubushore, hanyuma buze kutwubakira amabarabara buduhe imiyaga nkuba. None rero ngaha iwanyu muri kubwinjiriro, muri kubwinjiriro rero no kuvuga ni mwebwe muzana itunga ry'igihugu. Hariho abantu bagira amafraude, murereke kugira ngo batange amakori n'amatagisi azokora ivyo bikorwa vy'iterambere. Mudufashe kuko hariho abantu baguma bashaka igihugu cyosubira inyuma. Abo rero ntituzobemerera na rimwe. Hanyuma bwa nyuma nuko mwogamburukira inzego zibarongoye, kuko hari akajagari, nta kintu na kimwe kiharangwa. Mwebwe mvukira b'incabwenge, ndabasaba yuko mwohundara kuri musitanteri.
mu muhundare ko kugira ngo mufashanye igihugu gishobore iyi komine yanyu itera imbere. Mumwereke namwe ico mubona kuko siwe ncabwenge ya mbere. Nuwa mbere mubangana. Umwe wese azane akantu afise yoterera kugira ngo iyi komine yanyu itere imbere. Mwese rero mukore mufatanye mu nda ntituze twumve umwe ariko akora ivyiwe uwundi vyiwe. Kera wasanga umukuru w'inama ya komine na musitanteri batavuga rumwe bakankana ubere ugasanga umenga ni nkuba zibiri mu gicu. Ivyo ntevyo dukeneye ubumwe mu bariko bararongora ikomine. Abahanuzi ba komine n'abajenama ba komine mwese mugira urunani kugira ngo mushobore guteza imbere iyi komine yanyu.